mahoro neza uganda basema bagarika ibintu muri nabisha mufise ukorganiza ibigani amashirahamwe ya leta abana nakoresheje ivyuma mu buzima bwa misi yose nyimba ari regidezo ikoresha izo moto mugishira hamwe nka Interbank ari privé icire hakoresha moto canke iyindi donc ishira hamwe gikorera utwabo ntirikoresha amamoto mugama leta na administration baguma bazikorera none bo kubabona ko zikenewe twese turabona ko hari ikibazo cy'umutekano nta muntu atabibona twese turabibona isho tudahuriza ko ni kimwe gusa nkuko mwavyumvise hari ingingo iheruka gufatwa n'ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu ijanye no kubuza amakinga amamoto na twatu imodoka tw'amapine 3 bitatu kutuku gushika mu bibanze nyine by'igisagara ca Bujumbura twarashe kugira aho duhagaze mbwa twase kubiraba turarabana cyane amanama yatumwe ko yo kuza gusigura ivyijya ngingo twarayakurikiranye turayajamwo mbwa turabona ko hari ibibazo vyinshi bitashuri bitaronkeye inyishu byerekana ko ijya ngingo rero ishobora kuba yafashwe gihuti umuntu atarabona neza ivyayo ko barabona neza yuko ibibazo vyinshi bitaronse inyishu muri bajya bari baje kubisigura nico gituma rero turavye iyo ngingo ingaruka n'ubundi ishobora kuzana na cane muri iki gihe bari bakumva mbere n'umukuru w'igihugu avuga ati ashaka ko Burundi bwozamura ubutunzi bw'igihugu kuri ya todo croissance y'ibiharuro bibiri birenga 10 mugabo tukabona iyo ngingo ifashwe tukaraba abantu ishobora gufata imiryango ishobora gushika 100,000 tukaraba umutekano ngino ushobora guca umererwa nabi kwera abantu babuza akazi ico barangura tukaraba uravye aya matugutugu canke ayo mamoto umutaha urimwo twe turabona ko ari hafi n'imiliyaridi 50 z'amarundi ziri invest fata igiciro cimwe muri zirya modoka ari tukutuku ugwize n'izihari ufata abashize amahara muri ajya mamoto ugwize na yari n'umutahe munini cyane abantu bamaze gushira muri bita investissement bamaze gushiramo n'umutahe munini rero tutumva ingene mu kanya gatoyi uwo mutahe woba ugira ucikubusa kandi aramahera yasohotse tuze turavyiyumvira kandi dupfa kuvuga amikoro y'abarundi hagera ni bangaye bashobora kugura amamoto mbe mu Burundi ho burya umurundi imoto kwigeze ku miliyoni 4 zirenga burya na classe moyenne no mu Burundi no kugura imoto umuntu abari karatera imbere abari karatera imbere itukutuku yo nibindi miliyoni 10 ikinga naho uvuga abarundi ukavuga ati muri kuri no saha turasabye ikinga rigeze hafi ku 500 ubu wobwira abarundi ati zani 500 ubu nyene mugura ikinga abarundi bugura amakinga bugara gute naho tubita ngo biri hafi bijya biri baba bibaze kubishikira bari ko baratera imbere ahubwo abatunabihingura twavuga tuti uburyo biriko buraza kugira abantu bashije kwideplace hanyuma tukaraba ibiciro bishobora ku ibintu jari na inflation ibiciro canke bishobora kubura kubera igisagara kitakironka ivyangombwa arayo matayo makaraza mu gisagara ivyo bintu byinshi biza mu gisagara ntucuraro bihindiye muri uwo munsi hanyuma ikijanye n'amataxe izo ayo ugurudanaza gwahora rutanga tutavuze ringe n'abanasura kwidekuraja c'est-à-dire no kuvuga kugira umwiheburo uvuga tuti mbega mu Burundi umuntu yoza arashira umutaye mu kintu azobaze ko bizogenda gute ivyo ni ibintu bitira insecurity mu muntu wese umuntu wese ashaka ati mu kanya umwanya wari wo wose ico nshiramo amahera sinzi ngene biza kugenda kuko n'amahera baranyinjiye ubu abantu bashobora kwinjira nk'umuntu yafashe nk'imiliyoni 10 akemvesta mu kintu mugabo mu kuzishira mu busa bikaba uwo mwanya nyene turiko turashaka kuja mu iterambere umukuru yavuga ati tubona wose uronka ico fungura umufuko wose uronka ico fungura bavuga ati croissance je ku biharuro bibiri erega naho tuvuga ngo imitahe y'abarundi nayo nyetegeza gukingirwa kandi urumva no muri n'ingingo irimo akarengane bakavuga ati amashirahamwe ya leta abana nakoresheje ivyuma mu buzima bwa misi yose nyimba ari regidezo ikoresha izo moto mugishira hamwe nka Interbank ari privé icire hakoresha moto canke iyindi donc ishira hamwe gikorera utwabo ntirikoresha amamoto mugama leta na administration baguma bazikorera none bo kubabona ko zikenewe ayandi mashirahamwe yatazikeneye hanyuma rero hakatore hari ibyo tugira dusabe rero bishobora gukorwa kugira duterere leta twe tugiye guterera leta nagira sabe rero mugenzanje Gabriel Ufire nawe yaca babwira
ibyo tubona byokorwa. Bwa mbere nagomba ndabashimire bimwe bivuye ku mutima ingene mwatwitavye, tubashimire kuko abamenyesha makuru muri mu bantu bafasha cyane igihugu n'abanyagihugu kugira ngo bashobore gushikiriza ivyumviro vyabo. Ikigira kabiri nagomba kuvuga umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, ubwa mbere nagomba ndababwire yuko tumushigikiye ibikorwa byose akora, kuko turamaze igihe tubivuga yuko ivyo umushikiranganje n'umukuru w'igihugu bavuga nka byose turabishigikiye, kuko twamaturiko turabivuga n'ubu twagomba tubisubiremwo turi ngaha. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu afashe ingingira ja mu ngiro ntavyo twari tumenyereye mu minsi heze. Ivyo rero ntihagira biyumvira yuko twebwe ingingo ijanye n'ivyo kubuza amamoto abaca amafaranga mu gutwara abantu cangwa abantu bazifite ku giti cabo baja ku kazi cangwa ibi bita amatukutuku n'amakinga, twese turabona ko hari ikibazo cy'umutekano, nta muntu atabibona, twese turabibona. Turabashigikiye rero ivyo bariko barakora. Ico tudahuriza ko ni kimwe gusa, nico twokwita la methodology, uburyo biriko birakogwamwe, mugabo twese turashikiye amakenga yabo. Ntihagire rero umuntu hava yibaza yuko twebwe turiko turagwanya ingingo leta yafashe, mugabo tugomba gutanga intererano kugira ngo Biriza. mahoro neza. Uganda basema bagarika ibintu bari nahabisha mufise uko organiza ibiganiro.